Reka nsubire ndaguhe ikaze nshuti munywanyi wacu kuri wewe wumviriza amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Ndagwaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye kuri mwese mumviriza aya makuru yacu muherereye irya nino ku migane y'amakungu ya kure, abatwumviriza muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Reka ndaguhe ikaze nshuti munywanyi wacu kuri wowe uri kumviriza ibiganiro vyacu uherereye nga mu gihugu cacu c'u Burundi mu makomine agiye atandukanye mu bisata bitandukanye vy'igihugu. Turabaye ikaze muri aya makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira n'amakuru avurwa muri politiki, umutekano n'agateka kazina muntu, tukayatambutsa kuri imbonesha kure yacu imwe rudende ari nayo yanyu igushitsa ko amakuru akomeye cyane abahejeje kudushikira. Reka nsubire ndagukengurukire cyane nshuti munywanyi kuri wahejeje gupyonda ijambo sabone kuba tarabikora akaniko karyonda gusaba muneke musi video urabanditse ijambo sabone pyonde ko uracurabona arakazo jyana nyene pyonde ko hama tuje turabana mu makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Aka kanya rero ingingo nkuru turazifatira ku makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira nga mu gihugu cacu Burundi, biriko mu nyuma zuko inama ihuza abajenerali nga mu gihugu cacu Burundi yarirongowe na General Prime Niyongabo yiga ku mugambo ukomeye cyane ku bijanye n'amagara y'umukuru w'igihugu nyene cubara General Major Evariste Ndayishimiye. Aka kanya General Prime Niyongabo ijyangange mu gisoda c'u Burundi kikaba gihejeje gutangaza amajambo akomeye cyane ku bugwayi bw'umukuru w'igihugu nyene cubara General Major Evariste Ndayishimiye, aho General Prime Niyongabo atanguje no gushirira mu ngiro ibikorwa bitandukanye yumvikanyemwo. Ari amakuru akomeye cyane ahejeje kudushikira ku vyari ku murongo w'ivyigwa turi buze kubigaruka ko makuru yacu ido nido, bikaba mu nyuma zuko hari amakuru akomeye cyane adushike ku ijambo General Prime Niyongabo yashikirije igisoda abashikiriza ku bijanye n'ubugwayi bw'umukuru w'igihugu nyene cubara General Major Evariste Ndayishimiye, ni nyuma yuko avuye mu gacerera akavuga ibijanye n'uko umukuru w'igihugu aremvye, ariko igitangaje nuko atashikirije bijanye no kumukuru w'igihugu nyene cubara General Major Evariste Ndayishimiye yoba yarahawe ishano. Ivyo vyose rero tukaza turi bigaruke ko mwidonido ry'aya makuru twabateguriye, bikaba mu nyuma zuko hari yandi makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira ateye ubwoba. General Prime Niyongabo nyuma y'ingingo afashe imbere y'ibindi bihangange abajenerali bakomeye mu gihugu c'u Burundi ahejeje gutangaza yuko hari abasoda bari bapfungiwe mw'ikave yo kwa Ndayishimiye. Kuri ubu ngubu uyu niwe musi wo kubahamba nyuma yuko biswe ko baguye muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, kandi bikaba bivugwa yuko abo basirikare baguye muri iyo kave nyuma yuko bapfungiwemwo. Bikaba bivugwa yuko bari baketswe ko gutanga amakuru ku bijanye n'ubugwayi bw'umukuru w'igihugu no gutanga amakuru ku bijanye no gutembagaza ubutegetsi bwa nyiricubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Kuri ubu rero abaryango babo bakaba bahejeje kugaragaza umubabaro na cane yuko abategetsi b'u Burundi batariko barabandanya kubishira ahagaragara, na cane ko bivurwa yuko kuri ubu ngubu ibintu vyoba bigera bikomere cane mu gihugu c'u Burundi. Turi buze kubigaruka ko muri aya makuru akomeye cane ahejeje kudushikira, bikaba mu nyuma zuko aba bajenerali bashika batatu mwarumvirije ko hari ibijanye nuko bari batanze amakuru binavuga yuko ari n'inderetsi za General Prime Niyongabo mu biro vy'umukuru w'igihugu. Bikaba bivugwa yuko mu gihugu c'u Burundi hariko haribonekezamwo abagambanyi bateye ubwoba ku rwego rwo hejuru, na cane ko kuri ubu ngubu muri etat major no mu biro vy'umukuru w'igihugu hariko harakwiragizwa amakuru akomeye cane. Turi buze kubigaruka ko muri aya makuru akomeye cane adushikiye, bikaba mu nyuma zuko hari n'ayandi makuru tworonse avuga ku bijanye n'ibiriko birakorwa ku mugambi ukomeye cane General Prime Niyongabo yoba ahejeje gutangaza yuko ivyakudeta biheze. Bikaba mu nyuma zuko hari amakuru akomeye cyane adushikiye nyuma y'ijambo yashikirije igisoda avuga yuko atakudeta itegerezwa mu gihugu c'u Burundi, ariko nanone nibitavuzwe ko na rumwe mu bihangange bikaba bitegerezwa kuba Reverien Ndikuriyo umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD yoba ageze aho umwasi ashaka. Bikaba mu nyuma zuko hari amakuru akomeye cyane adushikiye bivugwa yuko Reverien Ndikuriyo yari yibonekeje mu bijanye no kugenderera igisoda mu gihugu c'u Burundi ari kumwe na General Prime Niyongabo, ariko kuri ubu ngubu nyuma yuko General Prime Niyongabo afashe ingingo ikomeye cyane yo kuva mu mugambi wo gutembagaza ubutegetsi, biriko birafatwa nk'ububeshi mu gisoda c'u Burundi, akaba ari ibijanye no kuyovya umukuru w'igihugu kugira ngo najanwe mu makungu mu bijanye no kuraba neza amagara yiwe, mu nyuma zuko umukuru w'igihugu nyene cubahiro General Major Evariste Ndayishimiye
aremvye cane, bikaba bishikirizwa n'umwe mu batashimye ko tuvuga amazina yabo begereye iyo dosiye. Hari amakuru akomeye cane adushikiye rero ko General Prime Niyongabo yoba ariko araronka intererano hanze mu makungu na cane cane mu gihugu ca Tanzania, cane cane uko vyavuzwe yuko Reverien Ndikuriyo munyamabanga mukuru w'umugambwe w'ubutegetsi wa CNDD-FDD ari we aronkayo imbaraga. Bikamunyuma zuko nanone izo nguvu ziriko zirakurwa mu makungu no mu bihugu bibanyi, biravugwa yuko zoba ziriko zirashirwa mu gisoda c'u Burundi, izindi zigashirwa mu mugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD. Bikamunyuma zuko umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye aremvye kuri ubu, akaba hategerezwa kuba yorungikwa mu bitaro bikomeye cane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nubwo nanone umutambukanyi wiwe Angeline Ndayishimiye ndayubaha kuri ubu ngubu yoba hejeje kwanka iryo tegeko ryaba ryashizwe ko n'ibihangange bigize kandi bijejwe gukurikirana amagara y'umukuru w'igihugu. Kuri ubu rero ibintu vyaba bigira bikomeye cane, turaza kugaruka ku majambo akomeye cane General Prime Niyongabo yashikirije yavuye mu gace rini nyuma yuko hibonekeje umugambi ukomeye cane mu minsi yaheze wo gutembagaza ubutegetsi. Yobagira agire ivyo yashikiriza, hariko harakwiragwiza amakuru yuko hari ibigwanisho vyasumwe mu bisagara vya Bujumbura, aho bivugwa yuko kuri ubu ngubu mu gisagara ca Bujumbura ariho hasumwe inkoho ziteye ubwoba, ariko kuri ubu ngubu tukaba tutararonka ikibanza zoba zajanywe mu. General Prime Niyongabo rero araza kubisigura ibijanye n'ibiriko biraba mu gihugu c'u Burundi. Turaza kubigaruka ko muri aya makuru akomeye cane adushikiye, bikamunyuma zuko hari n'ayandi makuru avurwa ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi kubijanye n'ibiriko biraba mu gihugu c'u Burundi, bijanye nuko hariko haratorwa ibiziga umunsi ku munsi, navyo nyene turaza kubigaruka ko muri aya makuru adushikiye. Reverien Ndikuriyo ijyangange ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD, nawe nyene yoba hejeje gufata ingingo ikomeye cane, na cane cane kumvikanye ko hari imbonerakure zarungitswe mu mashamba ya cimeza. Hari amakuru dufise yuko Reverien Ndikuriyo nyuma yuko umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca batazira ndakugarika afashe ingingo ikomeye cane yo kwanga ko Reverien Ndikuriyo yorongora Burundi, na cane cane ko habonetse indyane zikomeye cane muri ivyo bihangange. Turibuze kubigaruka ko muri aya makuru yacu adushikereka. Amakuru yacu tuyatanguriye ku makuru akomeye cyane avurwa Gitega, na cane cane kubijanye nuko abavyeyi n'abana kuri ubu ngubu biriko biraboneka ko hariko haraboneka indyane zikomeye cyane Gitega. Abavyeyi babiri bishwe n'abana babo Irweza ni Nyabututsi. Amakuru akomeye cyane adushikiye nuko abagabo babiri batunze imiryango bose barishwe n'abahungu babo ku mutumba wa Rweza na Nyabututsi rurura muri komine n'intare ya Gitega hagati mu Burundi. Amakuru ku bwa Burundi News TV, ikiziga ca Pierre Bakundukize w'imyaka 68 cazuwe n'igipolisi co gukinga ibiza n'isibe kuwa gatandatu heze mu mirima uri hafi y'urugo rwiwe. Amakuru adushikiye ivyo vyabereye ku mutumba Rweza muri komine n'intare ya Gitega. Ayo makuru yemejwe na Adolphe Nduwarugira, umukuru w'umutumba Rweza, avuga yuko kurunga ibintu vyabihejeje kwibonekeza, na cane cane ko atari ubwa mbere bibaye muri ici gisagara. Biravugwa yuko uwo yapfakaye yahora yibana mu nzu yari yabuzwe irengero kuwa 21 Gitugutu umwaka wa 2023. Amakuru adushikiye kubwiyo soko nyene mu ntwaro icatumye ubwo bwicanyi buba ntikiramenyekana, ariko amatati y'amatongo ngo niyo yikekwa ko yoba ariyo yoba yabitumye. Ivyo vyose rero bakaba bariko barakorwa ko kuronderwa. Hari amakuru akomeye cyane adushikiye yuko umukuru w'umutumba Rweza amenyesha ko uwikekwa ari Ezekiel Niyubahwe w'imyaka 40 n'umuhungu wo yishwe, bikamunyuma zuko yahagaritswe ku munsi wa gatandatu heze acajanwa gupfungirwa mu gashoka komisari y'igipolisi n'intara kuri ubu ngubu, aho akaba ari muri Gitega ku mutumba wa Nyabututsi rurura. Saveri nawe nyene w'imyaka ishika 70 nawe nyene baravuga ko yarishwe aje kubanguranya abahungu biwe babiri bari baborewe, kandi bakaba bariko baraterana amajambo. Amakuru adushikiye rero, ayo makuru aremezwa na Desire Nsabimana, umwe mu batowe muri iyo komine, atomora ko
uwo yishwe yakubiswe ikibuye kinini cyane mu mutwe kubera ko vyari vyatanguye ari amakimbirane, ariko nanone abikekwa ko ubwo bwicanyi abanyagihugu biwe babiri ari bo Salivani Kazoya na Augustin Bankamwabo ubu bapfungiwe mu gasho ka komisariya y'igipolisi c'intara ya Gitega. Hari n'ayandi makuru akomeye cyane adushikira tugira ngo tubashitse ko mu biganiro vyacu vya misi yose dutambutsa kuri imbonesha kure yacu ari na ya Burundi News TV. Kamunyuma zuko hari ibikorwa bitandukanye biriko biribonekeza mu gihugu c'u Burundi, ibikorwa biteye ubwoba mu bijanye n'ibiriko biraba mu gihugu c'u Burundi, bikaba mu nyuma zuko hari ibintu bikomeye cyane biriko biraboneka ko ari vyo biriko biratuma abene igihugu batariko baratera imbere. Bikaba mu nyuma zuko hari ayandi makuru akomeye cyane adushikiye Rutovu, harahagaritswe umwigisha akekwa ko yakubise umunyeshuri agacapfa. Fidel Niyukuri asanzwe yigisha kuri lycée communale ya Kajondi muri komine ya Rutovu intara ya Bururi ubumanuko bw'u Burundi arapfunzwe kuva ku wa gatandatu uheze mu gasho ka komisariya y'igipolisi. Kuri ubu ngubu rero yagirizwa ko yakubiswe umwana wiga mu ndwi agaca apfa. Amakuru akomeye cyane adushikira nuko abaduhaye amakuru bavuga ko uwo mwana yoba yazize ko atazanye ibikoresho mfashanyigisho vyatumye akubitwa n'uwo mwigisha. Yarakubiswe cyane kugeza aho acajanwa mu bitaro nanone vyo mu Rutovu uwo musi nyene, muga ntiyatinze niko bivugwa nabo babibonye. Amakuru adushike rero wikekwa ko ico caha yarahagaritswe kumva z'amatoza nk'uko bivugwa n'igipolisi. Kuri ubu abo mu miryango wo yishwe baranse kumuhamba kugeza ubu bitaramenyekana yuko ubutungane buriko burarondera abo bose bikekwa ko bo baragize uruhara mu bijanye no kwica uwo munyeshuri. Amakuru adushike rero nuko ikiziga ciwe coba kiri mu buruhukiro bw'ibitaro vya komine. Kuri ubu ngubu bikaba bivurwa yuko umushikirizamanza mu ntara ya Bururi yafashe ingingo yo kugumiza Fideli Niyukuri mu gasho. Umuryango wo yishwe usaba ko Niyukuri yungururizwa i Bururi ku mugwa mukuru w'intara. Nayo ayandi makuru akomeye cyane adushikira reka tugaruke tuyabashitsa ko yose ido nido. Bikaba mu nyuma zuko hari ibintu bihejeje kwibonekeza mu gihugu c'u Burundi bijanye n'umutekano mu gisoda c'u Burundi, bijanye n'abasirikare b'u Burundi bariko bararungikwa muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. N'ayandi makuru akomeye cyane mu mwaragiye munyegezwa nga kuri Burundi News TV turayegeranya tukabashitsa ko mu biganiro vyacu dutambutsa kuri imbonesha kuri yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Wowe ico usabwa manuka musi iyi video urabanditse ijambo sabone pyondeko uracurabona arakazujyana nyene pyondeko ama tuje turabana mu makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kuri yanyu ari nayo yacu ya Burundi News TV. Aka kanya rero nkuko twabibabwiye mu fiyo twabwiye amakuru akomeye cyane ajeje kudushikira ku bijanye n'ubugwayi bw'umukuru w'igihugu nyene cubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Bikaba mu nyuma zuko hari amakuru akomeye cyane turonka mwibanga ntangere, biravugwa yuko umukuru w'igihugu nyene cubahiro General Major Evariste Ndayishimiye nkuko twahora tubibabwira ko yoba yarahawe ishano, ariko kuri ubu General Prime Niyongabo nyuma yuko ashikiriza ikiyago hagati y'abasoda b'ibihangange bakomakomeye mu gihugu c'u Burundi ntiyashimye kugira icyo atangaza kuko umukuru w'igihugu nyene cubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yoba yarahawe ishano. Amakuru dufise rero nuko umukuru w'igihugu nyene cubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yoba yarahawe ishano nyuma yuko yagirana umubonano n'umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca batazira ndakugarika nyuma y'idokere yari yarungikiye uwo mushikiranganje. Bivugwa yuko ari dokere yagombaga kudoma ku mukono nyuma yuko General Prime Niyongabo bakurwa mu mabanga gasubirirwa na Keri Nkurunziza umungu w'umuhisi Petero Nkurunziza. Amakuru dufise rero ibintu vya bigira bikomere cyane na cyane ko General Prime Niyongabo yaciye atangaza yuko n'umugambi wo gutembagaza ubutegetsi woba uhagaraye, ariko ibihangange vyaciye bitangaza ko ivyo vyose ari ububeshe kugira ngo umukuru w'igihugu nyene cubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yarungikwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Na cyane yuko kuri ubu ngubu abahinga mu vyerekeranye n'amagara bajeje gushikiriza ko ubugwayi bw'umukuru w'igihugu nyene cubahiro General Major Evariste Ndayishimiye bwo bugire mu mugeze kure. Kuri ubu ngubu harafiswe
ubwoba cane na cane ko bivugwa yuko n'umuhisi Petero Nkurunziza yahagaritswe umutima nyuma yuko leta y'u Burundi itariko irashikiriza ibijanye nuko uwo muhisi yaragwaye. None nibi biriko biraba mu gihugu cacu c'u Burundi birameze nk'ivyakahise, bikavurwa yuko n'umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye arashobora kwitaba umuremyi mu gihe batariko barashikiriza abene igihugu ko umuvyeyi wacu yoba ageze aho umwase shaka. Kuri ubu rero tuba tugarutse ngo vyose tubigaruke ko mw'idonido ry'aya makuru twabateguriye, bikaba mu nyuma z'uko hari n'ayandi makuru twabateguriye avugwa muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo ku basirikare bashika 3 kuri ubu ngo bahejeje gutoroka igisoda bakaba binjiye mu mugwi ugwanya igihugu c'u Burundi wa Red Tabara ku bw'amasoko yacu ngaho nyene. Kuri ubu rero ibintu vyaba bihejeje gukomera cane, biravugwa yuko hari abasirikare bashika 3 bahora mu biro vy'umukuru w'igihugu n'abandi bahora bagendanira umukuru w'igihugu bari bapfungiye mu ikave kwa Ndayishimiye. Bikaba bivugwa yuko kuri ubu ngo bahejeje kwitaba umuremyi nyuma yuko ibiro vy'umukuru w'igihugu bicaye bishirako itangazo rivuga yuko abo basirikare baguye muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo umugirwa nyezina wo gushingura abo bahise. Kuri ubu rero tuzobigaruka ko mu yandi makuru akomeye cyane abeje kudushikiranga mu gihugu cacu Burundi. General Prime Niyongabo ijyanganginga mu gihugu cacu Burundi nyuma yuko gitangaje yuko umugambi wo gutembagaza ubutegetsi uvukuwe ko biravugwa yuko ivyo vyose bigoba ari ububeshi na cane ko bishikirizwa na bamwe mu bihangange bitandukanye. Bikaba mu nyuma z'uko hari ayandi makuru akomeye cyane abamenyesha amakuru bacu bariko baratugirira amatoza turibuze kubashitsa ko hoba hamenyekanye uyoba yarahaye umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ishano. Hariko haravurwa yuko umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yoba agiye kurungikwa mu bitaro bikomeye cyane nyuma yuko vyibonekeje ko ivyo umukuru w'igihugu yoba yarahawe ari ibintu bikomeye cyane. Amagara y'umukuru w'igihugu abasenga ni musenge kuko kuri ubu ngubu ageze aho umwansi ashaka. Ivyo vyose rero turaza kuvyumviriza muri aya makuru n'ayandi tubandanya tubategurira kandi tubashitsa ko kurimboresha kuri yanyu mukunda muri beshi ya Burundi News TV. Iteka umunezero n'ivyo tubifuriza. Reka nsubire ndabakengurukire cyane kandi ndabaye kaze no mu yandi makuru n'ibiganiro turibuze kubashitsa ko ntimuje kure. Iyi ni Burundi News TV.